Christophe Nkezabahizi twarakoranye twatumaranye nk'imyaka yashika 25 dukorana umuntu twatuzi tumenyeranye twamana misi yose mu kazi. Christophe yari umuntu akunda akazi cyane gakoze neza, yarigeze no kuba umushefu adukoresha, yarakunda akazi gakoze neza kandi gakoze neza akabigushimira nkuko nawe yakunda akazi gakozwe neza cyane. Akaba ari mu ba cameraman twari dufise baza akazi bamenyeye akazi kandi bagakora neza cyane. Kuba yaraye agiye hari ikintu kizova cononekara ku kazi muravye uko yakunda akazi nuko yagakora. Urupfu rwiwe twameze nk'abakwiswe n'inkuba yibuze umuntu w'umugenzi w'umusangiye akazi agapfa giturumbuka nka kujya yapfuye. Twese aho twari twameze nk'abakwiswe n'inkuba, bigiye guhinduka nawe bizohinduka. Ubuze umukozi w'akarorero nk'uyo yahora yigisha abashasha, no kuvuga yuko ku kazi bakorege tubuze umuntu yari kirumara mu kazi. Biragoye kuvuga Christophe cyane ukamuvuga takiriho yapfuye. Christophe je yasanze ku kazi muri 1984 aho televiziyo yatangura. Je nari ndahamaze imyaka itari mike, ndamutse rero akiri muto. Twarakoranye. Christophe yari umuntu icisha bugufi cyane, yari umuntu akundana kandi n'ukuri akavyerekana bakorana. Yari umuntu bashaka natwenze, yavuga make cyane ariko ivyo avuze yaratwenze. Rero Christophe yari umuntu kandi yubashwe naho yari muto, warumva ko utegerezwa kumwubaha. Christophe yari afise muri we ikintu abandi bose badafise. Yari umuntu umubonye warumva kumwubashe kandi nawe yarubaha abandi, kandi yarakora. Rimwe naramubwiye mbega wewe ntutaha goreka akazi nuko gorega umuntu ategereza gukora ku buzima nuko. Ndiwe nambiriye ku radio mu minsi yeze twahuriye muri bus, yicarira muri bus, ndamubwira nti mbega wewe ya modoka yawe iri acara twenga ngo rege imodoka imodoka n'umuntu ndategeza kuyama mu mufase gutyo nyene we ngo rimwe no kuja umuntu akaja abandi bari. Oya ntabya Christophe je novuga kubona je ndiko ndamuvuga yapfuye sindabyumva na gato. Ntabyo novuga ntabyo no ega nta muntu yo muvuga Christophe. Umubonye nta hantu no muri reportage wacubona ko atari reportage yari yose. Baje ko Christophe yaje watona ko ari ikintu gikomeye. Je nibaza nuko nabamukoresha bari babizi kuko ntiyaja hose. Ama reportage yiwe yabonye wacubona uti hajya ahantu harakomeye, canke ukabona ukamusanga ahantu mu mariage agiye ku maseremoni mu manza z'ubugeni. Wacubona uti bafite bajya abantu bazogirirwa ibintu byiza bazi. Yari umuntu yarazi ubwenge, yaricisha bugufi, yari umuntu akunda. Eka tabyo no kuvuga bya Christophe. Jewe rero nkiyumvira ukuntu hakwisi dufise umwanya muto cyane, muto gose. Uwo mwanya muto nkibaza ingene umuntu ashobora kukoramwo ikibi kandi umwanya wicizana wari muto. Je nakunda kuvuga nti naba bantu tubona bari ari bato, eka mbere n'umwana kiri mu nda ya nyina nta myaka ijana asigaje. Twese turi ku rugendo, erega ntiturabisi turiko turagenda. None uwo mwanya w'ikibi wova he n'umwanya wiciza ari muto? Yego cyane.